ayo matorwa azodufasha gutora abadutwara babandi tudashimye, dushobore koko kubasubiriza abo dushimye, cyane abahejeje ikiringo cabo, tubasubirize abandi bashasha. Ces élections vont nous aider à choisir nos dirigeants. Ceux que nous ne voulons pas, nous pouvons les remplacer par ceux que nous voulons. Ceux qui terminent le mandat, les remplaçons par les nouveaux. Quand nous terminons ce mandat, c'est pour commencer. Nous avons choisi pour ce temps. C'est 5 ans de discipline. Qui peut diriger pendant 5 ans de plus. Mugabo amategeko aje kugira gatatu akavuga ati yego cyangwa ndashaka gutwara naho yewe neza twebwe dushobora kubona par rapport à si vous proposez une idée, il faut donner à votre continuer comme vous ne l'avez pas Comprenez donc la jeunesse et les parents qui sont ici, que ceux qui s'occupent d'avenir n'ont pas le droit de refaire d'acheter nos voix par des promesses. On n'a pas ce droit. C'est une autre façon de faire gagner des esclaves. Et personne n'a le droit de prendre son prochain najewe nkaba nifise akabazo ku nyigisho umwungere wacu wahejeje kudushikiriza, na cyane cyane mfatiye kubazitoza canke kubo tuzitorera. Yatubwiye neza na neza yuko uturongora mu gihe aba afise ikiringo ca mbere c'intwaro, hanyuma bibaye n'ivyo yagiye arakora canke tumubona ngo tukamongera agasubira no kuvuga akitoza ugira kabiri. Atariko rero ubwa gatatu mw'ico gihe toheza tukareka kumutora. Je rero naciye mera kuboshimikira aho nyene. None ubwacu novuga nti nkajewe ndi ugwaruka mu gihe mu nzego zo hejuru bonyene bovyiyumvikanira, hanyuma bagaheza bakavuga ati n'ubundi wawo ndamaze imyaka 10 agira ivyiza, ni nawe dusubiriye kurungika mu banyagihugu yitoza ugira kandi. Mw'ico gihe twebwe abakuze bamaze kuvyemera, natwe umwepiskopi ameze novuga nti nk'uwatuvuniye akagohe mu kutwihaniza, twoca dukora iki? Ugutora no gutorwa mu butware, cyane cyane mu butware bwo hejuru, aratubwira yuko ibihe tanga bari bibiri vyonyene. No kuri uwo yakoze neza, mbere uwo nyene yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze ciyigwe mbere n'abandi, kibandanywe n'abandi, kibandanywe n'abandi. Kandi azi neza yuko basanze yarakoze ibyiza, abandi bamusubiriye bazoheza babibandanye. Ari naco gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu Burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri.
ko ari ibyo rero tubivuza kw'induru, simbona igituma tubivuza kw'induru. Ni kabiri.